nindwi iri decisive ku bakunzi b'umupira w'amaguru kuko nindwi ya El Clasico nindwi ya El Clasico itubiranye cyangwa se ibayemo nindwi ya Champions League. Barcelona ku munsi wa kabiri batsinze ikipe ya Olympiacos Pire ibitsindo 6-1 harimo 3 bya Firmino Lopez na 2 bya Marcus Rashford. By the way ndababwiye ko mwino match yarere na Juventus umusore bita Arda Güler niwe yatowe nka muri match ntabwo ari Jude Bellingham. Real Madrid batsinze Juve kimwe, Barcelona mvango batsinze 6-1 ku munsi wo turavuze tuko biri kose gutsinda peu importe gutsinda Olympiacos, peu importe equipe watsinze mugabo nimba ugarutse gutsinda ibitsindo 6 uri Barcelona hari ubutumwa kuvuga ngo haro forme nayo maze nk'iminsi mugabo mucunga izo forme zishobora guhera nkaza muri za forme zo gutsinda ibitsindo byinshi. Ati bono no butumwa kuri Clasico cyane atari kwemere bwa match bakinyi ahubwo kuri Barcelona mvango yaje kuko nubundi nimigwi myinshi bari barakinye mito mugavye Ansu France bikanko bayitsinda ibitsindo byinshi 6. Real Madrid batsinda Juve kimwe kubusa. Bobo hari ubutumwa bwerekeye Clasico baba batanze mu ijoro rya Eric Gabon Abdul. Gutsinda Juve kimwe kubusa itsindiye muhira. Nivyo Juve yakinye ibintu vyayo kandi vyayikundiye na gisiro cinjiye, wisiro cyo kirirondera inzira. Cyaramutse cinjira. Ku munsi w'Imana barakira FC Barcelona. Hari ubutumwa buri direct novanga n'abasore ba Xabi Alonso batanze kuri Flick na n'abasore biwe. Ibiba byose bimaze iminsi bitoronera kuri iyi match twita El Clasico. Buri muntu wese araba ngo Barcelona ritwara gute, Real Madrid ritwara gute, imvune zihari zimeze gute kugira ngo umuntu wese atangure kuhiga icapo n'ishusho y'uko El Clasico igomba kuba yubatse. So warakoza tuzaniye foto nziza cyane zigomba kugira ico zifashije mu kwihweza aciye umukino ugomba kudusigira canke kuduha. Batsinze igitsindo kimwe equipe yitwa Juventus do Turin, abandi no batsinze 6 Olympiacos Pire. Ni intsinzi zibiri zitandukanye ariko zose zitanga ikintu kimwe. Amanota 3 nico bose bagomba guhurirako. Ariko itandukaniro riba hehe kuba bitsinze nico umuntu yarabitezemo. Je nemera ngo intsinzi ibitsindo 6 ni boost ikomeye cyane kuko equipe ya Barcelona imaze imisi iteguye mentalement. Rabo wabitsinze ni Firmino Lopez, sivyo? Umwana avuye mu mvune ashitsa prove aravuga ngo ikibanza cyo mu nimero 10 ngomba kugifata uko vyomera kose, ibitsindo 3 muri Ligue des Champions nandi mateka dasanzwe ku mwana nka Firmino Lopez. Kandi ni wa mwana twabonye n'imyaka yabanje muri uyu mukino witwa El Clasico akunda guparticipa mu buryo budaciye ku ruhande. Kongera ku mukinyi mushasha yitwa Marcus Rashford, bitsindo 2 nabonye muri interview yiwe nyuma ya match yavuze ibintu byinshi bamubaza ku kijanye na El Clasico avuga ngo uyu munsi nsinze 2 muri weekend tuba dufise match ikomeye atari ko mwumve ko iyo match ari imwe mu mpamvu itumye ndi hano. Vyumvikana ko hari cizere bifitiye ariko ngaruke kuri Real Madrid warumbajije ko igitsindo kimwe uri kuravyumva wakumva umenga ni giki ariko na manota kandi ntibagikuye kuri equipe nto. Juventus da Turin ni equipe nkurueti, ni equipe ikomeye nubwo yo bimaze matches 5 idatsinda ariko ibintu vya Ligue des Champions ni equipe vyumva. Ibibaye mu imyaka myinshi, hari imyaka iyi equipe yitwa Real Madrid yari kirayitsinda bahuriye ku mafinale ikayitwara ivyo bikombe. Hari imyaka iyi Juventus da Turin yigeze gutsinda equipe Real Madrid ikayibabaza. Vyumvikana ngo intsinzi yari yose bagomba kubona muri iyi match arico yari isobanuye. Ariko je imbere ya match muribuka ko mu gitondo ari kintu navuze ni Real Madrid mfisa makenga kuri match bitewe nuko mbona bariko bariyumvira El Clasico gusumba uko biyumvira match ya Juventus do Turin. Barabizi ko ari match ikomeye. Xabi Alonso uyu munsi ari kuri panique gusumba iyo Flick ariko Flick yaratweretse ngo no yitsinda 1 2 3 4, sivyo?
Xabi Alonso nawe arabizi ngo uwo nasubiriye umwaka weze bamutsinze 4 aba bantu nyene tugiye gukina kandi ni match ifise kinini isobanuye mu mateka ya maklebe yose. Ubutumwa rero babutanze Edi nitaye kuko bari gitsindo kimwe ariko uwo bagitsinze ubwiwe ni inzira nziza yo gutanga ku butumwa buvuga ngo turi preza kuri match ya El Clasico. Ubutumwa batanze buvuga ko bahari bwatanzwe na Xabi Alonso uko yapanze ekipe yiwe kubari bahari bashoboka ntaco yimye Madrid. Abari bashoboka ntaco yimye Madrid. Yatweretse ngo mu mbabarire nkoresha iri jambo abashoboka naba Valverde ndamugarura kuri kabiri mu gihe ntizeye neza ko muvandimwe Carvajal canke Trent Arnold agomba kuba hari niwe agomba gukina hari yagusumba uko nofundikanye wundi mukinyi. Aratwereka ngo axe ya Raul Asensio n'umunya Brazil niyo yonyene ishoboka mu gihe atabandi bahari. Kandi wibuke ngo hari match twigeze kubona azana Alvaro Carreras muri axe akazana umwana yitwa Fran Garcia hari ya ku ruhande. Ariko uyu munsi yatweretse ngo ndiko ndategura gukina na equipe yitwa FC Barcelona. Reka nshiremwe bose mfise mbona bomfasha kuri rujya rukino. Ndabico bawomba. Kandi bagitanze. Nimba agomba gutegura match agategurira kuri equipe ikomeye. Jiki kintu nagikunze gusumba uko ari kuvuga ngo reka nje kubrikora ndabe ko bizoshoboka. Kuko hari gihe bari kumuhenda ko vyoshoboka. Mu minota 90 bakaguhenda ibintu Alvaro Carreras akaguhenda ko yokina muri axe neza. Bukeye kuri match ya Clasico akagukorera maroreko. Umwana yitwa Brahim Diaz Franco Mastantuono kuri iyi match akaza kakubesha kubera ko akinye na equipe itaza kumushira ko pressure cyane ngo ndaza gukina ku ruhande rw'ubugenzo rukina neza kuri Clasico. Muri match akaguha bitandukanye n'ivyo wari witeze. Aha rero Real Madrid ku munsi weje yaduhaye ubutumwa buvuga ngo genda mubwire Barcelona ivyo nipfuza gukina kuri match yabo ngibi nivyakunda nzovyempoza muhira Santiago Bernabeu niba ashobora kubinsindiramo nzoheba ariko nanje ivyanje vyose mfise ngibi. Abdurati hari ubutumwa Xabi Alonso batanze kuri FC Barcelona na El Clasico mugabo mbuyamba ndagomba utugaruke kuri kintu adversaire bahuye mu ijoro rya Rarikeye en question Juventus. Ivyo Juventus yareka irakina bishobora kuba byatumye tubona karite yabo yarapanze mu kibuga tukaba tuzi Barcelona yoyo bazokina wanabivuze kare. Mbega ni na equipe itembereza umupira gusaterewe bizogenda gute mu gihe wakinisha Dagore na Jude Bellingham Jude akirina imbere gusumba uko yafashe equipe defensive. Ubwo ucudugira ko gutsinda Juventus kurya avec style de yo kuzirikana kudenangira inyuma kuri Juventus uzi kuzokina Barcelona kuri El Clasico uburyo yakinye kuri Juventus n'uburyo Juventus yamwiretse haje byo mufasha gukina na Barcelona nkeso tuzi uburyo ikina. Urakoze tugaze kuri match ya Clasico rero twumve ko hakina umutima kuruta amaguru. Kindi umwaka wa Clasico ntizagenze neza kuko nta yari umwana gwana nase. Ubona ko jaro kuntu nkiri umwana abantu inkoni nkayizana kandi ikamperera ko ko nabanzi ko ntaco complaininga arankubita pe. Amavuga ati reka ndazigenda iri deni ginkoni ndarikure ugishura kirikare ndagishura kirikare. Ariko ikintu je ndi kubona kiri positive muri Real Madrid n'uburyo ki defense yabo uno munsi sinzi ingene ariko arabirdressa uyu muvandimwe Xabi Alonso. Ariko biragaragara ko ntabwo bikirimo igihengeri paraporo yo mwaka weze wabona ari kiraro cigendera kiraro n'umuharuro nta n'umupolisi ahagaze turamutse abapolisi baba bari ku biraro bigiye bitandukanye ngana mu gisagara ca Bujumbura. Hari gihe ku kiraro utapfa kurengana uko ugomba gutanga ivyangombwa nijoro
kugira ngo bamenye umutekano ube umeze neza ariko kuri uyu munsi Barcelona tubonye uko Girona yakinye tukabona nuko bakinye kwiri joro tukabona n'izindi match zabaye notama nk'iya Marseille ni Real Madrid ubona ko ishobora kuronka igitsindo kimwe kakijyama ko mpaka irose yo win c'est très important kuko mon frère bugiye umuntu defense rega ntugagire ngo Juventus yari yoroshe ku mugoroba yego yahushije ariko umuntu bavuga ko yahushije yagezeyo aba yageze hari ukuntu yagerayo ukabona ko contre attaque zo ziragerayo umunyezamu ku mugoroba yakwije inkino majana 3 ya anzwa hakora amahano ariko uyu munsi yahagaze uko yahagaze ku mugoroba nubwo batwari dufise baje gutangaza ko n'imvune yagize ati itari serie ashaka kuba kuri classic ameze neza ndavuga kuri Raúl Garcia Raúl Asensio yego Real Madrid mbona hariho iturufu ijanye muri classico yo kuvuga ngo natwe uyu munsi ntabwo buri muntu wese agomba kurengana bagomba kugucekinga ni kuri aeroport y'igihugu cifashe natwe uyu munsi ntabwo umuntu wese aje agomba gushika hariya vyoroshe je mbona ari karatora formule iyi sezo nibaza ko twotora amakosa make sindamwemera akama twotora amakosa make cuamene iyi sezo ubu geri karamu protege ni gitangaza ubona ko akenshi hari ukuntu ari karakinisha aba mediateur bane hari gihakinisha aba mediateur bane hari gihakinisha aba mediateur ko muri system na Federico Valverde ari kuri kabiri bujya aja kuri kabiri iyo bari donc iyo equipe adverse fise umupira ariko iyo bari en possession de la balle hari ukuntu ubona yinjiramo hagati ikaba siri nombre hagati mu kibuga donc aba mediateur babaye benshi hanyuma yinjiza hariho n'ahantu yigeze kugerageza Manstatuna nk'umupisto ukabona ko Manstatuna mukinishije nk'umupisto donc ico kintu cuko bariko baraprotege umukinyi byagaragara ko afise inenga ariko uyu munsi akaba atari karazigira reka mvuge ngo hari gihe batarahura na equipe ifise mediane remereye ariko still urabona ko hari uburyo bariko baragerageza kubrikora kandi bikagenda neza Real Madrid rero ubu je mbona bazohura muri classico tuvuga ngo ni equipe zibiri zikino gutandukanye ariko nanone ubu Real Madrid yohagarira imbere ya Barcelona niyitinye hasi ko no mwaka weze nabona itayitinye hari gihe yatsindwa ubona yakinye bate shaka nkubite ariko naje kubite zo kubisusu urumva rero Real Madrid ubu turiko turaraba ishusho muri Champions turiko turaraba ishusho ya classico buri equipe yose ibuza ifisa bibuze harabo Barcelona ibuze harabo Real Madrid ibuze Barcelona nabonye ko Fermin nako Rafinha na Ferran Torres bakoze imyimenyerezo nabagenzi kandi uno munsi Barcelona ngo bizeye cyane wanashima abanze kuba confirma ko ubu bazoboneka ico nobona muri igaruka ry'aba basore buryo uwo botinya cyane ni Ferran Torres gusumba Rafinha kuko ivya Rafinha byo baramaze kubibona naho yoba dahari Marcos Rashford yogakora Marcus Rashford nabonye ngo body hariya muri Barcelona bwa ngo mugi yobandanya kwijya ritme ngo Barcelona zokurishoka byose mu kuzamuguma yikiza gere nuko bamaze kuvyumvikana kandi ngo nta mugabo yivuguruza mu ijambo ni option harimo option dasha ya miliyoni 35 n'aba ntibesha 40 hari cyo twakwitega kuri classico bive na performance y'imigwi ibiri gitandukanye nico twabonye umwaka weze mu mwaka uheze hari ukuntu classico zabaye sansiniki ni na match ndayibuka abahizi yaje kuyikorera ahantu bita cagema ino radio rifise diri mu bubari bwinshi bugiye butandukanye iyo match ndayibuka ko yari ikamase ariko Jiri Kunde
yari Super Coupe 3D arayihotora kabisa 3-2 hari muri Super Coupe batwara hariho n'iyindi match Real Madrid ikamasitangura itsinda bibiri hakekare ya match retour ya match irangira ari 4-2 match nariko ndayikorera kwa ririya barabara riduga hari iwanyu hari ahantu kuko uyu munsi atamafaranga baduhaye ntagomba kuvuga nari nahageze match kabisa mbona Madrid ikamasiteretse mu bibiri ariko narabe ibintu irikira bwati bagira bayice karabaye ati bibiri biragiyemo ariko bigiyemo kubera amakosa ya defense ya Barcelona atari kuravye uko Barcelona iri kirakina iyi equipe n'ubundi iragira ingorane urumva birangirire byabaye binese bitanu kandi ikinyuranyo byari bitanu kuri bibiri ese wibaza ngo ikinyuranyo cabaye ikinyuranyo mu mwaka weze cabaye defense hari ukuntu wabona defense ya Real Madrid ukavuga tese ni barugo n'umugabo bari kuyikinira byagenze bita akora ugo arabitse yahora bitse buze rugo ubu impamvu mvuga ruco jena buya rugo nayigeze kumubona akomeye bro muri iriya equipe ya ntoze ya RRB buya jemino kwa gukunda rugo n'umugabo Stefan impundi rya equipe nabonye ikintu ciza akabashire umwe amasepiri atamena nabonye ari ikintu cizo urongoye association y'abamenyereza mu Burundi ariko musi wejo sinzaro nabonye post ivuga ko uno president wa association des entraîneurs du Burundi Nzeyimana Ismaël Mayiro ko musi wejo yagize ikiyago n'aba ancien joueurs aba ancien joueurs bakomeye mu Burundi baraba ngo niki twokora nindafise ikosa niki twokora umupira utera imbere kuba turi duhari ikosa riri he urumva ko abantu urambabaje katuze kubagera ko numva notanga intererano nyinshi reka tubanze twivugire ku Madrid uriko uravyumva rero match by the wabakomeje kubaza arabavuga ngo ni saa 11 n'iminota 15 ku masaha 17:15 yo mu Nyakabiga no mu mirohero ya kabiri ni se no ku masaha y'ise amasaha y'ise ni buhura mutwe hariya mu Kayanza butenyire buhura mutwe oya kaza nano bite ahubwo arantu twe bita ku kiganga urumva so rero mu majambo make jembona ari kintu niteze kandi classico jembona hari ukuntu ese match barayikinira kwande kwa Real ikibuga cyo nabonye ntacu gitwaye bujya muri classico hariho n'igihe higeze kuba imyaka 2 ukabona umwe ati ubwo ndagusanze wawe ndaje ndaguhotorerayo hanyuma undi akamwishura nawe ruturo sibyo classico kuri classico haba hakina umutima kuri classico nubwo turiko turazana by'imvune hariho igihe classico zigeze koza ukabona ikinyuranyo kibaye Sergio Roberto escro yari umwescro ariko umukinyi utakeka ukabona ni wakoze ukabona umukinyi utakeka ni waje gukora ibyo bintu ubwo abakunzi ba Barca bakomera ko Sergio Roberto yabaye escro n'amare montada ya yagize ikiniki mbabarira yari escro nantuze yarabatabaye match heruka none se nico kintu nkunda kubaza ubwiza bw'umunsi umwe bukwibagiza ububi bw'umwaka wose ahubwo se kandi cyane ahubwo se kandi ntawo cuca ngaho ni umupira nagore kandi abafana nibo bantu bambere bafite umutima woroshe uryo umufana yatsinze rimwe zawumva ati jawe niho nahereye mvuga ati nivyo ya performance neza ku mugoroba weje abafana b'iyi equipe ntibumvise ngene batanguye ngo turi nyuma y'amanota 6 ku ya mbere turazica ati turi ku gikombe kuri big fahabura bamwe ari equipe yo mbizivuze kwiri ku gikombe nivyo mu mupira nta kidashoboka ariko babitwegeje amba bafana abona abahese muri kuvuga ntubareba se bene wa bamwe biyambikiza itukura niki yambika nizo bamwe ariko rero Eddie hari ikintu gikomeye muri El Clasico tugomba kubona nivyo uyu munsi ni kuwa kane tubigarutse ko haraho ku munsi weje kuwa kane uyu munsi ni kuwa kane yerega Clasico yatagwe kwitegura hageze twavuye Champions Clasico yatagwe ejo bundi rukambikana rero nabonye hari ikintu gikomeye cyane novuga ngo muri aya ma equipe abiri muri izi matches zibiri hari no munsi niturenza kuri zitaza Champions League narabonye hari ivyo Afrika Prevoya hari ivyo Zabelon sa Prevoya koresha muri Clasico byo tuzoga ku munsi wejo ariko turi kuraba eski performance za Barca imbere ya Olympiacos na za Real na imbere ya Juventus nubuhe butumwa direct buduha mbere ya Clasico nivyo ndagomba kugaruka ko nashaka nce ndanabisozera ko kuri ibi hari ico nabonye muri Barcelona hari nico nabonye muri Real Madrid buri imwe yose hari akantu ifise sumbya ngenzi yayo
Papa Alba nabonye Real Madrid nziza kudefanda gusumba Barcelona sivyo ariko mbona na Barcelona nziza mu gutsinda gusumba Real Madrid ibi ni ibintu bibiri vyanse bikunza ama equipe agomba guhura ahanganirako kandi siko bimeze simwizi nkino zibiri ziheze gusa ibi ni ibintu byatanga umwaka uheze mbona ni na resume reka dufate mu yisezo Yego. itangura Yeah. hariko no Real Madrid iri efficace mu kudefanda hariko ni efficace ariko kwataka kuramo ibitsindo vya Mbappe ndabiri biza kuba bihetse aha rero niho hari amakenga n'ubwo ariko vyanse we sivyo aho niho na ahantu nagize amakenga ku mugoroba navuga nti ibintu byose biturunira kuri El Clasico ufise Mbappe ufise Jude Bellingham ufise Vinicius na Ibrahima Diaz ariko muri bo ukaraba ugasanga ibitsindo 200 na karorero bo bamaze gutsinda iyi sezo harimwo 12 canke 13 vya Mbappe na karorero ntanze abasigaye bakagabana 5 canke 6 waraba hakujya kwa Barcelona ugasanga mu bitsindo 200 bamaze gutsinda ufise vyinshi afise 5 sivyo ibisigaye biragabagabana abasigaye Mesherzami ubu n'ubutumwa budasanzwe kandi kinyene nico cakoze ko equipe yitwa Real Madrid umwaka uheze umukinyi bari bafise gutsinda ivyo bitsindo yari Kylian Mbappe rote kandi kukaba nkako yarabitsinze nese muri Clasico ntiyabibonye Clasico babonye kimwe canke bibiri nticari ca Mbappe yarabibonye ariko agaca asanga ngo ndi Mbappe wo gutsinda kimwe canke bibiri mu minota 90 hakujya bafise Rafael ashobora gutsinda 3 canke 2 mu 90 bafise Firmino Lopez kimwe aragitsinda bafise Lamine Yamal 2 arabitsinda canke kimwe sivyo bagaca bagira na ya elema Mesherzami Jenzo komanda bigaruka akabantu bashaka bazobifata ukundi isi y'umupira w'amaguru Barcelona yisanze ifise umukinyi yitwa Pedri Madrid kavyuka isanga iyo profile atayifise izokwamiba ikinyuranyo imyaka yose Real Madrid bizoshika igatakaza kuri Clasico mu gihe cyose Madrid izoja mu kibuga idafise inyisho z'ibibazo Pedro abariza mwakijya kibuga bizokwama bibagora kumenya ngo iyi equipe yitwa Barcelona turayitsinda gute uco ni kimwe ikigira kabiri imyaka yose Barcelona bafise Arda bafise nde Arda ugira ube nka Edise ku munsi wejo Arda na Pedri ugira ubashira ahantu hamwe ngo kira amazi mukarabe musangire ariko paraporo y'ivyo bakinisha mu mwaka uheze ubona yuko ubu twemeranye yuko hari aju mu mediatere wundi yinjiye Arda gurira amaze gusohoka iminota nk'itanu ya nyuma y'urukino Juventus yasatirira Madrid mu cyo gufa yarakinye itandukaniro ry'uwo Arda uri kuravuga n'umugabo yitwa Pedri Gonzalez baratandukanye ariko bagatandukana bihuye n'ivyo equipe zose zibipfuzamo sivyo Arda bamukeneyemwo ikintu cyo kuvuga ngo tware equipe ye ballon yakire hanyuma uhindura ikibuga nimba ari bubamfu canke ibujye umupira uterekeye sivyo yego ariko raba umugabo yitwa Pedri afise ubushobozi mu bintu bibiri Pedri umukinishije mu buryo bwo kwambura imipira ntayambura arayambura iyo message wo yimutuma akayikora Pedri umubwiye ngo tugiye kurondera ibitsindo nkorera passe decisive ntazitanga umubwiye ngo ubu rero ivyo gukora ama passe decisive ndabikubujije tuma Lamine Yamal yideplaça tuma uri ku ruhande rw'ibubamfu si ari Rafinha canke Rashford yideplaça arabikora ukamubwira ngo Robert Lewandowski ni muzima tuma yoroherwa n'akazi yari karakora ko kugaruka hagati ubimukorere vyose wemera ukora iyo double tâche hanyuma kine yorohewe arabikora bitandukanye na Arda aza gukenera kwegera imbere aruko Jude Bellingham yagarutse kumuhapuya sivyo aza gukenera gukinisha abakinyi bo mu mpande aruko akoresheje ya mipira ica mu kirere gusa harura imipira amaze gukina uyu mwaka
ku mipira yo mu kirere niyo mpamvu imipira yose uzobona Frank cyangwa Marc Casado bakorera kuko ari n'abagufi burya yose nimba bon umwe yatsinze nashaka urabe Real Madrid paraporo yaba karite ya Arda Güler ntabwo wisanga muri Jude Bellingham canke Federico Valverde Kamavinga werekana namwihorere sinze ngene yisanze n'ahantu uravyumva franchement par là ubonye burya ni vyiza ko equipe bifise aba mediateur bashaka gukora difference barengumwe niho Real Madrid yari yarahiririwe ifise Toni Kroos na Modric kavuga ngo uyu natakreya uyu ndaraza gukreya haro nukuntu bagenda bakabizo izo service umwe akavuga ati reka jewe negere Modric Casemiro hanyuma nawe wegera imbere ukore twe dukora iyo salboro ya equipe donc tumere nk'aba defender tubiyiri do defensive nawe genda widegemze ukre pour les autres Real Madrid la imipira Kylian uri karabatsindira abayimuhaye no kari Arda Güler ubwo rero nka Arda Güler mba nibaza atari muri iyo mediane ubu nyene tuvugana ninde wundi yokuri iyo buro ni bimwe byo usanga Kylian Mbappe yagarutse kwirondera iyo mipira kuko n'uyu Federico Valverde tuzi ko afise ibyo bitsindo byinshi ariko kesh ku ma set pieces ni ya mipira bamuhaye no ku mugoroba yagihushije hari ahantu bamuhaye umupira wa Mortis mu defenseur aratabara ibyo bipira by'inyuma ya box ku minota ku mametero 40-35 tera umuzingo uremereye atsinze igitsinda match imaze guhera Ronini yarari kuri bench yajara mwegerera amaza ngo ko uronse espace mu minota ya nyuma yo gutera kumwe rutera kubera kudateye ugahita mu gutanga umupira ku ruhande match cirangira yahereje umupira Gonzalo Garcia aramaze ati kubera kudateye ujya mupira ariko nabonye impamvu atateye usubiye inyuma ukaraba ijyaho kazi hari umuntu hari waramufashe hariho n'uwashizemo amaguru baramuzi hariho n'uwashizeyo amaguru aravuga ati ni ntera n'ubundi ni block nikangerageze ndabe ariko n'ubundi aca mukira muremure asanga umupeti ni yari gutera kuri petit fil yes nuko ni mood nziza ku migwi yose rero bya classico nabonye inyuma yuko twabigarutse ko Mnyama yasohotse